Yambi bakunzi bo kukayi murakomeye murameze neza ni wa mugenzi wanyu ni wa mukunzi wanyu Anayiza aka Sexy Love muri kumuno munsi. Bien nibaza yuko ndabafitiye sujet iri un peu très délicat kuko mu kibano aho duherereye uwo muntu turabana, uwo muntu turi kumwe mu nzu, n'umugenzi n'umukunzi n'umukobwa wacu eka ni vyose. Uwo muntu nawe si uwundi ni umumère célibataire, nk'uko babivuga mu Kirundi novuga umwigeme yavyariye iwabo. Abo mubafata gute? Abo bo nyene bifata gute? Rero tugire tuganire uno munsi kukungene biyumva, kukungene babona abandi babafata mu kibano muhira, uwo muhungu amufata gute, we yiyumva gute. Ariko uno munsi umutumire wanje yarabiciyemwo, yarabibayemwo, araza kutubwira uko vyamugendeye wewe nuko abona yo bahanura mu rugendo rwa misi yose mushobora kugira uwo mwana ataraza mugabo osi yamaze gushika. Mudutege yombi nakira umutumire wacu uno munsi maze aze adusharinge uko yavyifashemo. Murakoze cyane, mubandanye muri kumwe natwe. Mwaramutse? Murameze neza? Yego meze neza cyane. Karibu cyane muri Pam Channel TV. Murakoze. Yego tubaho umwanya mwidondore, mutubwire muri Madame nde hanyuma jewe nitwa Alice Nibigira, umumama w'abana batatu. Ndafise ndabuzukuru babiri, sinubatse. Yego ndakunda Yesu. Okay. Ico sindagisiga kabisa. Yego. Nibaza yuko nkuko nabivuze mu introduction tugire tuganire kuri le fait yukuba novuga ati mère célibataire. Yego. Si ikintu coroshe, si ikintu twofata à la légère niko novuga. Ariko ni ikintu nibaza yuko mufise ico mutubwirako. Yego. Single mothers. Hayi. Ni bihe bitoroshe cyane, ariko kandi iyo ugira ubuntu ukitahura biroroha. Mvuze ko bitoroshe kubera yuko ubusanzwe umwana yavutse abafise abavyeyi babiri. Kiretse iyo Imana igize umwe yiyegereza, abo bavyeyi babiri biwe bategezwa kuba bamuri hafi, bamwitwararika, bamukorera ibikenewe byose. Ariko rero hari igihe usanga umwe yagavye, ndabivuge gutyo, umwe arashobora kugaba hama canke kumva izi n'izindi ntabe mu buzima bw'umwana. Présence yiwe ntiboneke. Ego ntahabe, ntaboneke, ntibabe en contact, ntibagiranire imigenderanire mvuge ngo ya misi yose canke ya rimwe kundwi, rimwe mu mwaka. Ego ntibihabe. Rero si gihe coroshe cyo kuba umuvyeyi uri wenyene, si gihe kiba coroshe na gato, ariko byose biravana no kumuntu aza agenda yisobanukirwa mu nyuma, agenda yitahura ko agenda yitahura. Yego. Madame Alice, muratubwiye ko atari ibintu byoroshe. Yego. Kandi je peux comprendre yuko ari kubera ko ari novuga ati ari charge, kubera ko iyo umwana atangwe gukura dushake tureke ataramenya ubwenge, donc hoho abona présence y'umuntu umwe, ariko iyo atangwe gukura arabona yuko hariho ubuze. Yego. Kuri mwebwe natubwiye ko musabana batatu, kuri mwebwe vyagenze gute, vyabagendeye gute gusobanurira wa mwana abona yuko hari hahaja gukinira agasanga hari abavyeyi babiri, nawe atashe agasanga afise umwe? Sinovuga ko ari igikorwa coroshe, kubera ubwa mbere hoho birasaba ko jewe nka mama wabo ntangura kwitahura gute kuva umuvyeyi atwaye inda. Reka mvuga umukobwa kuko ubu nitwo turavuga ku bantu bari marié. Umukobwa atwaye inda, ikintu ca mbere gitangura kuza mu mutima wiwe no mu bwenge bwiwe igihe abimenyeye aragira ubwoba cyane. Ubwa mbere aragira ubwoba bw'uwo wamuteye inda. Ndabimubwira gute, ndabimusigurira gute.
inyuma y'iyo etape y'uwamuteye inda harazamo abavyeyi ubu buziti baranca umutwe, hagaca hazamo etape y'abagenzi, hakaza urugezo rw'ababanyi, umuryango wagutse, ndi buvyifatemo gute. Rero igihe ca mbere umukobwa amaze kumenya ko afise inda, nukuri haza ubwoba, uratekerwa n'ubwoba, ivyumviro biraba vyinshi, bigaca bivana kandi rero n'imigenderanire relation usanga ufitaniye na wa muhungu. Iyo musanzwe, reka ndabishire mu entre parenthèses, iyo musanzwe mukundana mufitaniye urugendo muri en bon terme, birakorohera kumubwira uti byabaye natwaye inda. Ariko ari umuntu utinya, ari umuntu utumva neza ukuza kubimubwira, urumva uragira ubwoba bw'iwawe, ugira ubwoba bwa wa muhungu, ucugira ubwoba bw'abavyeyi, hace hazamo n'umuryango wa hafi n'uwagutse n'ababanyi, nukuri biraba byinshi cyane. Urumva numva mfise comment dirais-je ibibazo ubibaze ibibazo kubera ko donc ukigira bwa bwoba na wa muhungu peut-être arashobora kuba afise ubwoba, arashobora kuba avuga ati reka nukuri kubera ubwoba. Aho naho bice bigenda gute? Kenshi jewe nk'abandi ba single mothers tumaze kuganira, nukuri kenshi usanga hariho solution iza mu mwanya aho nyene aho, cyane cyane nk'abana nk'ububishizo gatwara nk'inda uri ku ishuri. Inyishu ya mbere ubona muri iyo situation haraho wiyumvira gukorora inda, ico ni cambere. Hari uwundi avuga ati vyabaye, j'assume, vyabaye biza gukurikira byose, na umwana ategezwa kuvuka. Wewe ni wewe mu mutima wawe, wa muhungu rero uragiye kumubwira, ugiye kumubwira haraho usanga icyumvira afise kidahuye n'ici wawe, n'indi ntambara araza kuvyakira, aragize ubwoba, muhira bazonyica, oya ntibikunda, reka uyikorore. Hakagira igihe mugira ubuntu ukavuga uti oya vyarabaye, watwaye inda, vyari uwo mwana. Rero bivanye na situation umuntu abarimo n'ibihe umuntu abari sanzwe wenyine ubwiwe ariko aracamwo, nukuri ubwoba barashaka kugutwara gukorora inda, ubwoba barashaka kugutwara gufata ingingo yo kuvuga ati oya ndomotse, abavyeyi simbona uko biza kugenda. Ubwoba barashaka kugutwara kurondera uko ushikora kose kugira ngo yambanye uyinyegeze. Umva haza ama foto menshi, haza amapicha, haza ibicapo vyinshi cyane mu mutwe. Muri ako kanya deja ukimenya yuko ufise inda, ugiye kubibwira uwaguteye inda, haza ibintu byinshi cyane. Ibibazo wowe uwundi yo kugira ko wowe nyine ubwawe usanga ufise biba byinshi. Okay, turahejeje gukemura vya bibazo, twishiremwo mu mutwe ati turahejeje gukemura vya bibazo, turadesize yambanyi kuyigumana malgré uko kuwo muhungu yavyanse. Dufate abavyeyi bibaye intambamyi, ugo rugendo uburi kurigirana wenyene gushika uronke wa mwana, kuko urumva nkuko babivuga umwana n'umuhezagiro w'Imana, uko biba byagenze kose wa mwana arashitse. Ego urugendo rw'umukobwa yatwaye inda nukuri isi urugendo goroshe na gato, kubera barakujyanira inzara, baravuga, baragucira urubanza, barakugira icutari. Kuko ndabizi boreka nivugirije ku ruhande rw'iwanje, gutwara inda uri umukobwa haraho hacaza cakintu ngo ujya no mu maraya, iryo zina rikagufata kabisa, rikakubera kubwome kugira ngo uzogikure ko nurundi rugendo nago rundi kandi rutorosha. Rero umukobwa afise inda nukuri ubwoba no kugendana nayo gushika aho umwana azovuka n'urugendo rutoroshe cyane. Hari igihe umwana w'umukobwa atwara inda adafise uburyo bwo kuvuga ngo azokwirerera umwana, uriya muhungu cyangwa uwo mugabo nimba adahari, jewe ndishoboye, ndavyishoboje, nzovyikorera neza. Ugasanga ntafise uburyo, n'umunyeshure, haba hatangwe kubona yuko kazoza karabaye compromis. Ukavuga uti none ubuzima bwanje burahagaze. Hariho nukuri, haraho bishika umuntu atwaye inda akabona yuko ubuzima buraheze, gutwara inda muhira ubuzima burahagaze. Ca cifuzo wari wifuza cyo kuzogira urugo, kuzokubaka, kuzorongorwa, abavyeyi
barindiranye iteka bakwiteze kwiteka ntikiba ari ikintu coroshe. Umwana rero urugendo rwo kuva utwaye iyo nda gushika umwana azovuke nukuri umuntu arahura n'ibikomere byinshi cyane, ibikomere by'amajambo wumva, ibikomere by'umuryango wagutaye, ibikomere bya wa muhungu canke wa mugabo atashatse yuko urwo rugendo rw'uko umwana avuka rubandanya, kuko kuza kukubwira ati sinari niteguriye je kuzoronka kuvyara, sinari niteguriye kuronka umwana, ni ibintu bishika ariko namaze gutahura yuko je personnellement yuko nukuri imbere yuko umwana aza mu nda y'umumama, imbere yuko uhura n'ujya mu mugabo cyangwa umuhungu akagutera inda, mu mutima w'Imana, mu vyumviro vy'Imana umwana abasanzwe arimo. Madame Alice, uramaze guhura na vyinshi nk'uko uri kurabivuga, iyo parcours warayigize, iyo parcours warayivuyemwo, urabona abana bakura, urabona donc yuko hariho une destination Imana iba yaraguteguriye. Rero kuri uyo wundi peut-être agitangura iyo parcours canke wa mwana aravutse, donc atanguye iyindi parcours, kuko urumva hariyo parcours ya mbere umwana ataravuka, hakataba na parcours yo kurera, kumwe bavuga ngo mu Kirundi bivyara ntirigora nk'irera, kuvyara ntibigoye nko kurera. Urumva iyo parcours yindi urayiciyemo. Kuri uyo mwigeme ari kuri stade yuko umwana atanguye gukura nawe, kuri iyo parcours rero urumva wewe ubwawe deja hari intambara bamaze kugwana, harajemo rero intambara y'umwana. Umwana ariko arava muhira akaja ku babanyi, agasanga ababanyi hariho umupapa, hariho n'umumama, akabona abandi bana bariko barahamagara papa aratashe ku mugoroba azanya agasashe, umwana aragiye kumwakira, papa herekeje umwana ku ishure canke hariga, arabonye abandi bapapa badepoza abana ku ishure, abana bakuze umupapa adahari, nayo navuga ko ari yindi ntambara. Niyindi ntambara yo kugira ngo ubwa mbere umwana abitahure. Gutahura biba mu buryo bubiri, hariho aba papa badahari kubera Imana yabiyegereje, hakaba n'abandi badahari kandi bahari. Abo rero mvuge yuko nibo bajyana ahantu, nibo bajyana ahantu, nibo bababaza kandi nibo batera n'ibikomere byinshi, parce que umwana arakubaza papa wanje ari hehe, ninde papa wanje ninde, mama abahe, akora iki, est-ce que il a d'autres enfants, il s'est marié à une autre femme, kubera iki jewe atandaba, kubera iki ntamubona, kubera iki tutari en contact. Ivyo rero ikintu ca mbere nobwira umwigeme ariko araca muri situation nk'iyo, ubwa mbere nuko uko umwana agenda arakura ni kugenda uramubwiza ukuri, kuko hariho ukuri ushobora kubwira umwana akiri muto ntanagutahure, ukundi uzomubwira kubera urugezo ageze ko ashobora kugumva bikamworohera kuvyakira. Gusa ikintu nosaba abamama, abakobwa bagize ikibazo nk'ico, nukugerageza mu buryo bushoboka kubwiza abana ukuri, kubwiza abana ukuri, kuko nk'abo duhora tuganira harahuza wumva ngo je namubwiye ko se yapfuye kandi papa wiwe ahari. Umwana arashobora gukurana iyo information akakura azi ko ata papa afise, mu mutima we c'est vrai bica vyoroha kumubabarira absence yiwe, mugabo bishitse igihe urumva si umuganiriza wenyene, hari ababanyi, hari umuryango, hagize uza kumusufla l'oreille ati tu sais quoi, papa warahari, arahanaka niki acaja en conflit nawe wenyene mama wiwe. Rero ikintu ca mbere nobwira abakobwa bagira iyo baca muri ivyo bihe nuko umwana mu gihe atanguye kubibaza ibibazo yo mubwiza ukuri, kumubwiza ukuri bivanye n'imyaka agezeko. Imyaka agezeko gute, hariho umwana akubaza ati papa ari hehe, ukaba utomubwira uti ntitwashoboye kubana, afise uwundi mugore peut-être yagiye mu bindi, ngo avyakire ngo nabisobanukirwe, pourquoi mon papa n'est pas avec ma maman, ntabitahure. Ariko hari uwundi kubera imyaka bamaze kukamubwira ati urumva relation yacu ntiyashoboye kwabutisa, ico twari dufise comme projet ntitwabishitseko, hama yagiye mu vyiwe nanje mbandanya ubundi buzima akabitahura. Rero ujya mwana akuze atabona umuvyeyi kandi ahari, nukuri aragira ibikomere cyane,
aragira ibikomere kandi ndiko ndabivuga avec experience kuko nkanje barambaza ibibazo byinshi cyane barambaza ibibazo ariko ico nagerageje gukora kandi nishimira Imana cyane nuko jewe ubwanje natanguye kwitahura hanyuma manze kwitahura nja muri etape yo kwibabarira kubera abakobwa batwarira inda iwabo kubera amajambo babwirwa kubera ibihe ababanyi umuryango abagenzi baducishamwo haragera igihe n'ukuri nawe nyene ukicira urubanza ugatangura kubaho ubuzima bwa culpability iyo ntatwara inda iyo umwana ntamuvyara iyo ntagize iki ukabaho ubuzima bwo kwicuza ugaca uja muri leta yo kwibagira yuko umwana ari umugisha kandi n'ingabire wahawe n'Imana hariho ababipfuza batabaronka hariho umukozi w'Imana yitwa Martin Mugambi n'umupasiteri w'umukenya yarigenze kuza muri église nari ndimo nijya tariki nariko ndakubwira ndabire c'était le 1er avril 2012 aravuga ku ijambo ry'Imana riri muri Jeremie 1:5 ko Imana mu vyumviro byacu umwana avutse abasanzwe ari mu mutima w'Imana aratubwira ati aba mama muri ngaha ushobora kuba waratwaye inda peut-être bagufashe ku nguvu urashobora kuba watwaye inda peut-être uwaguteye inda akaguta ukaguma muri wenyene urashobora kuba watwaye inda ukayiterwa n'umuntu utanazi utamuzi ariko umenye yuko Imana yari ikeneye wewe n'ujya muntu kugira ngo umugambi wayo uzokoreke muri uwo mwana waronse ico kintu rero umaze kugifata ukacakira nka nkama ukagira iki wawe ukavuga uti uyu mwana uko vyagenze kose n'umukunzi w'Imana hariho ikimana izokorera muri we nukuri amahoro no kwibabarira birashoboka bikoroha hama ugacuja muri etape rero wewe nyene ubwawe yo kuvuga uti ivyabaye byarabaye ntaco mfise ndabihindurako none ndabandanya kubaho muri iki kintu cyo kwicira urubanza ngo navyariye muhira ndabandanya kubaho mvuga ngo uyu mwana ntagira se no ijambo ry'Imana riratubwira yuko Imana niyo se w'imfuvyi ni nawe umugabo w'abapfakazi mu bana b'imfuvyi hariho abana badafise abapapa mu Congereza niho rivuga neza ngo he is the father to the fatherless papa dahari menya ko papa we muri umwanya ataba Imana rero mu gihe ufise papa ari Imana yemerere ibe papa by'ukuri umupapa afise responsabilité mu rugo umupapa afise responsabilité ku mwana hari ibyo ategezwa kumukorera ivyo rero manze kubitahura n'ukuri uco sanga ubuzima bworoshe intambara ya mbere hanini ntiba ku bandi iba kuri wewe nyene wowe ubwawe iba kuri wowe nyene ubwawe usanga uri kurabaho wicira urubanza wikumira wishira kure ukemera vya bindi bakubwira yuko ari vyo wewe ucugenda kuba bavuze kuri umumaraya bazi kutagira indero bavuze yuko utifashe utikingiye utakoze ABCD okay bijya byose byarabaye reka ndavyemera ko byabaye ndinjiye mu mbabazi rero z'Imana Imana yampaye uyu mwana hariho umugambi ifitanye nanje nawe reka rero twinjire muri mission Imana yaduteguriye ego naho hanyuma wa mwana rero umwumvishe yuko peu importe les conditions yavutsemo sigihamana peu importe umwana condition yavutsemo sikosa quelque part kirababaza ariko rero umaze kugitahura uravuga uti Imana byarabaye reka niyakira umwana rero ugatangura kumwigisha yuko nta kibazo papa ntahari ariko urafise undi mu papa ni Imana iragukunda yarakwifuje mu mutima wayo no mu vyiyumviro vyiwe warurimo kandi imigambi Imana idufitiye ni y'amahoro no kugira ngo duhereze ivyizigiro vya kazoza ugaca rero umutwara muri iyo bain yo gutahura yuko nubwo ariko araja kubabanyi agasanga hariyo papa yatamuhira agasanga na papa hariho wa wundi adashobora kubonesha amaso y'umubiri mugabonesha amaso y'umutima kandi ujya arakora neza ibikenewe yuko ukenera ibyo wifuza byose kuri we urashaka kubimuronka umwana abafise abantu benshi muri entourage yiwe novuga ali usanga donc kuko ntakenera papa gusa na mama hariho basokuru hariho abatonton hariho abatantine kandi abakomeretsa cyane wa mu mama donc wa mu jeune fille yavyariye muhira harimo n'abavyeyi harimo que ça soit abavyeyi baba baramuvyaye harimo abavyeyi b'uwo muhungu baba bavyaranye urumva ugasanga nabo barafise uruhara bagirako kuri ako kazoza k'uwo mwana
akarorero abavyeyi b'umuhungu bashaka kukira ati umuhungu wacu bijya tubwiye nivyo suwiwe canke bakagira kwiranda compte yuko ari uwabo mu nyuma bakagira kuza kugaruka mu nyuma abo nabo ndisiyo nta nkeka warahuye nabo d'abord ijya doute umuhungu agira umubwiye yuko uri enceinte akaza ari genre sindi sure ko ari jewe kijya n'igikomere kidasanzwe ku mukobwa kubera uribaza uti none imisi tubaranye amajambo twaganiriye cyangwa ibyo twavuganye yo kwibaza gute ko jewe d'abord kumutumbera ngo ndamubwire yuko natwaye inda yiwe noba nibeshe gute sinzi ko hari aho byo bavyarashikiye umukobwa cyangwa umugore akihenda ku mugabo yamuteye inda cyangwa umuhungu yamutwaje inda sindabizi mugabo mpora numva abarundi bavuga ngo se w'umwana amenywa na nyina rero nimba rero jewe nyina w'umwana nje kukubwira nti ni wewe umuntu burya twafatishije reka ndakivuge gutyo ugaca utangura kumuzanira ijya réponse ya mbere ngo I'm not sure it is me nukurikira vuna umutima ku rugezo d'abord uca utakaza confiance muri wewe nyene ati none ndasara hanyuma rero no wa muntu akikubwiye uca utangura kumwibazako none ko ngo twatuganira ivy'urukundo canke kumengo hari ahantu twariko turavana nawe twariko turaja hajemo ivyo kwikekana uyu mwanya parce que urumva kubwira ati sinzi ko ari jewe abakubwiye ndo twatame ko hari uwundi mwabikoranye hari undi mwanjyamanye gushika ko twarinda nikindi gikomere umva acatangwa kugusha deja muwe muri doute ibikomere nk'ivyo ntibyoroshe no kuri gukira sinoja ngaho ngo mbeshe ngo vyaranyoroheye ni processus kandi wowe nyene utangura kwemera ugatanguruka yemera ukavuga uti reka ndamubabarire ntiyarazi ivyo arimwo uwo muhungu rero yakubwiye ati sindi sure ko ari jewe urakomereka amaze kukubwira yuko atari sure yuko ari we nukuvuga ko n'abavyeyi biwe batabasure oya apamire batabasure ahubwo bacha gutera amabuye agati none deja no muhungu acaka tubwira yuko atazi yuko ari we none wumva kandi urumva amaze kuvuga ico kintu babavyeyi b'umuhungu baca bakubona ko wowe nk'umukobwa utari serieuse nimba umuhungu wabo arinze avuga ati sindi sure ko ari jewe nukuvuga ko wewe akuzi muzinanye mugendana mwa mufitaniye relation hari abandi bahungu yakubananye peut-être muri kumwe canka abandi bagabo bigaca bituma rero wa mwana avukiye deja muri doute nyokuru we na sekuru abatante n'abatantine baza guhagarara kuri ya position y'umuhungu hati yaratubwiye ko atazi yuko ari we bica bitumiki nico botegezwa kumukorera ntibaba bakigikoze ariko kandi hariho iyindi miryango hariho abandi bavyeyi canka abandi batante n'abatantine bavuga bati oyasha twarakubonye mugendana twarakubonye muri kumwe naho uri kuri haririza turabizi mwari muri kumwe abo barahari kandi jewe iyo kanara yibayemo abavuga ati no je sais que tu es avec elle hama mu nyuma hatanguye kuza rero ko wa mwana yavutse ivyo wari wibaza yuko atari ivyo Imana ikavyikorera abana kenshi bavutse muri izo situation muri iyo condition umupapa yavuze ngo si jewe basa urumva umengo niwe yakubitiye mu nda photocopy na kimwe agusigaritse ego photocopy idisho uruhanga vyose amano usanga ruwo kubera iki yamana ibishatse kuza kugarukana agateka kuri wa mukugwa wari kuri amaramaza cyangwa warushatse kwihakana iyo bimanze kugenda gutyo rero naho wavuze ati ndo bamaze kubona yakuze bica bigenda gute ucu usanga ugiye muri situation yo kuza gukiza ivyo wononye kuza gusaba imbabazi umukobwa wababaje birafata undi mwanya kubera umva deja waranyiketse warafashe nabo uravuga ati sindisire ko ari jewe ariko vyose bica bivana niki n'ukuntu mwaye musanzwe mubanye ucugirike ucumubabarira kandi burya kubabarira umuntu ni wowe nyene ubwawe uri kuri yorohereza ego duhagarara aho nyene urumva umwigeme d'abord yatwariye indi wabo wavuze ko afise ibikomere kandi vyinshi kenshi barakunda kuvuga ati kwa kuntu uba umeze uko uwumva umerewe birafekta wa mwana wawe ari mu rero urumva ifoke wavuze kwiha amahoro ariko ndashaka duhagarare kuri ico kintu bavuga le pardon iyo nguvu y'ukubabarira uyikura bon jewe novuga yuko chance mfise ubuntu nagiriwe nuko nakubwiye no mu kwivuga sishobora gusiga inyuma yuko nkunda Yesu kuko yatanguye kunkunda mu gusoma ijambo ry'Imana uragenda witora
uragenda witora antotani siko vyamye hari on peut toujours un câble urashavura uratarezo uriyanka ukanka abantu bose ukaja muri etape yo kwicuza ukaja muri etape yo kuvuga nabi peut-être yishavura imwe rirenze kwero uvuga uti hariho umuzigo unguyeko jenyene alors que hari undi muntu afise responsabilité autant que moi ivyo birabaho harabaho etape vraiment yibisazi nyene byo mugabo uko imisi igenda iragenda hariho abantu beza baracariho aza akakubwira ati nta kibazo uko biri kose umwana azobaho umwana si umwe abarundi turakunda kuvuga ngo umwana w'igihugu umwana w'uburundi umuryango urahari hariho umuryango w'amaraso hariho n'umwana iduhereza abantu usanga ataco mupfana c'amaraso mugabo kubw'urukundo Imana yabihereye bakakubera umuryango kandi mwiza cyane bakagufata ukuboko bakagushoboza kujabuka ukava muri ya eta yo gushavura yo kwicira urubanza ukinjira muri etape rero yo kugira iki yo kubabarira umwana ari mu nda uko eta yawe wowe umeze nka mama wiwe nukuri biramukorako hariho abantu usanga bakiri n'utubebe usanga ukabona nyene ku mwana umwihweje kubera usanga ubizi ukabona ku mwana yijiriwe ukabona umwana nta kanyamuneza afise no mu gukura hariho amajambo nk'umuntu yagutwaje inda muri kumwe akakubwira umwana nawe nkeneye arabyumva arabihosanta kubera iki urumva wowe uracakira ico kintu kirakubise ku mutima wawe gicagereza umutima w'umwana rero kugira ngo uzove muri etape ushike kuri etape yo kubabarirana kuri n'urugendo gutahura uti okay ibi byabaye ujya afise ibyo arimo nanje ndafise ibyo ndimo reka rero ntangure kugwanirira umwana wanje nanje ubwanje nirwanirire kubera kwigwanirira gute kwitahura ukikunda nukuri n'urugamba kubera ikintu maze kubona nuko satani nukuri aragwanya identité y'umwana w'Imana kugira ngo uze gutahura icuri n'ico Imana yakugize na mission ufise kuri iyi si n'urugendo rurerure cyane ariko hariho abantu baba bahari baza kugufasha rero iyo utagira ubuntu ngo ufashwe uraja muri depression hariho abahungira mu nzoga hariho abahungira mu itabi hariho abahungira kuvuga ati okay none ubundi nta kindi nifise akacaja muri zange sombi zose bamuvuze ko bati nubundi barabivuze atari byo ndimo reka ndabikorere nico voilà bazobivuge nabikoze mafu mugabo byose bigaruka kuri inde kuri wowe nyene ni wowe wibabaza ni wowe wigirira nabi ni wowe uri kuribuza na cakindi Imana ya mission Imana ari gushakako rero umukobwa kugira ngo ashike kuri etape yo kubabarira urya muhungu yamutwaje inda nukuri nuko wenye ubwiwe d'abord atahura akibabarira ariko birakenera uwundi muntu nukuri birakenera uwundi muntu aza kugufata ukubwa akambwira ati whatever happened nta kibazo haguruka imbere ni heza ubuzima bwawe ntibugarukiye ngaha gusa ejo hariho ibindi by'Imana iguteguriye kandi wibuke yuko ubunye ntugiye kubaho wenyene ntubaho ku bwawe wenyene ugiye kubaho ku bwawe ubeho kandi no kubw'umwana urindire kuzoronka hanyuma rero guca umutegura kugira ngo yumve ati ndafise mission yo kuzorera uyu mwana uwo muryango wavuze ko namenje ntagira indero nshira isoni bijya byose banyise uyu mwana wanje ntaza bibemo ugatangura kugwana kugira ngo uhaguruke wemye uvuga uti oya ndahagurutse ico banyita si condi hari Imana yamvuzeko kandi rero nubwo bimeze uko ntegezwa guhagurukana ngwanire wa mwana wanje ibi bihe naciyemo ntaza bicemo ibi bihe vya deception byo kutamenya uko ndi bwifate bwo kutibabarira bwo kwishavurira bihere mugabo n'urugendo rukenera uwundi muntu aza kugupushinga akakubwira ati haracariho ivyizigiro ntibiherenga aha gusa twababariye twaronse umubebe yakuze twaryohewe ariko arakura twamubwiye byose hajemwo umuryango watanguye kugaruka hariho ka kantu ubu murageze kwemera ivyo nababwiye urumva hariho ka kantu ubu rero ko wabonye umwana wanje aberewe adoshe ari mwiza uriko uragenda ubwira abantu mubonye mwibarabara ujye mwana ngo ni uwiwacu ako gana ntikaba kuri ico gihe gusa
hariho abahungu canke abagabo batinya igihe umukobwa yatwaye inda bataragira mariage akamuja kure mugo umwana yamaze kuvuka ukamenga icari ku mutima kirururutse agaca seruka. Rero twamaze kuja muri etape ya pardon nukuri ivyo ntubitebako kurumva bamaze kubabarira reka tuvuge shaho utarababarira no kumunyegeza uramunyegeza ntubukeneye ko amubona nkande qu'est-ce qu'il a fait ariko aravuga ko ari umwana wiwe nkande ivyo bamaze kumubabarira nukuri biroroha kushobora kukumva ko yaza kumutora bakirigwana akaja kumuramutsa peut muri vacances canke bohurira ahantu bagasangira biroroha mu gutaramubabarira yabajeje nde yaje kundondera ariko ararondera iki kwanza hari umwana afise ngaha uracari muri etape y'ishavu mugabo wamaze kumubabarira ndabo urumva bamubabariye bamutahuye reka bamutahuye ikintu gihari twomenya nuko nimba hari ikintu cambere satani yanka c'est la famille satani aranka umuryango niwo mwansi wa mbere afise nimba mvuze famille mvuze umuhungu n'umukobwa bafatanye ukuboko bati twe turagiye mu rugendo rwo kugira mariage bagira ibitero bidasanzwe cyane. Rero iyo umaze kuvuga ati ndazo tugwana wariwe hariho abantu bagira imigambi bagategura bagapanga bakagira ibishoboka byose hajemo umwana bagaca bashwana mu rugo bigatangura kumera nabi. Hariho imiryango usanga barasenze Imana bagakora ibishoboka bakivuza umwana ashitse bamaze kuronka umwana après X temps ibibazo bigaca bitangura irega sibo. Satani ntakunda umuntu, Satani ntakunda yuko mission umugambi le plan de Dieu si merveilleux Imana ifise ku muntu uranguka akora ibishoboka byose kugira ngo duhushishe notre destinée. Rero nikindi kintu maze kubona nuko kuganiriza umwana kuri sexualité kumubwira yuko nubwo ari umwana ejo a 10 ans a 15 ans a 20 ans inyuma yaho hari ubundi buzima bumurindiriye bwo kuzoba umupapa bwo kuzoba umumama. Nibaza vema ko ari abavyeyi bakeyi babikora abo ariko barakanguka ubunye Imana bahezagire cyane. Ariko umuvyeyi yabwira umwana ati ndiko ndagutegurira ejo kuzobana n'undi muntu kuzogira responsabilité izi niziki. Rero abahungu kenshi usanga batitwararika abana babo. Je aho nagejeje kuraba aho nagejeje kubona usanga nabo ari abantu bakuranye ibikomere vya absence y'umupapa wabo. Umupapa atabaye hagufi agacabona yuko erega n'ubundi umwana arakura adafise se. None jewe no bitangura gute no bibamo gute ibi vyongwa ko gute kandi ntaciye kwanje ntawe namubonye kandi narakuze akaba naco nabaye haraho navuye hari naho ngeze abati nayo atayishi nabazobaho. Rero kubera kutigishwa kudasobanukirwa ico turi kutakimenyeshwa ngo tugifate tukigumye tukigendere biratuma umwana w'umuhungu canke umwana w'umukobwa atamenya responsabilité yiwe y'ubuzima bwiwe buzozejo ikizokurikira ejo canke hirya yejo ubundi buzima zo kwinjiramwo mission azoba afise kugira ngo azorangura kuri iyi si y'Imana. Rero ivyo byose biraza gutuma hageze ko utwarara inda muhira ukavyara umwana uwo muntu agatangura kuvuga ngo c'est mon fils c'est ma fille ataco yagukoreye nukuri ntivyoroha. Mugabo wali urazi yuko le simple fait yuko umuvyeyi umupapa ashatse kugiriranira iyo migenderanire ego c'est vrai aje wamaze kugira effort wamaze kugira aho umugejeje wagize effort wenyene waraciye mu bibazo ico ni tu chance nturamubabarira. Ariko peut-être ya pension alimentaire ya mahera yahora guha kugira gufashe ntayaguha mugubu ashatse kuyaguha ubu dushiremwo yuko bigaruka kuri wa mwana tugaruke kuri uwo mwigeme atariko aremera ko amupapa agira accès ku mwana wiwe kubera kimushavuriye c'est vrai mugabo umwana wiwe nawe akeneye ya présence ya papa wiwe mu buzima. Ntubona yuko ubujije wa mupapa kubonana na wa mwana ubabaje na wa mwana Mugisha nukuri ico nokubwira cyo nuko umukobwa yankira umugabo canke umuhungu bavyaranye ko abona umwana je ndamutahura kubera hariho ibihaba yaramucishijemo byo kubabara byo kwiyanka byo gutuma n'umuryango umwanka umucira urubanza
rero hageze kuza kuraba umwana akakwankira no kuri je quelque part ndamutahura alors mu gihe atarakubabarira ngo akubwira ati ndakurekuriye tu as le droit de venir voir ton enfant muhakanya gusa rero ico nsaba abavyeyi nuko twofata akanya ko kuganira n'abana bacu kuva bakiri batoye ukamutahuza icari ukamutahuza responsabilité azogira ejo canke hirya yejo niyagera mu bigero akuba kugwiwe alors igihe rero umukobwa atemereye ujya mu hungu kuza kuraba umwana wiwe ntiyahabaye il a pas été présent ntiyaco yamufashije ariko harageze igihe aravuze ati oya arisubiyemo arigaruye ati narakosheje hari ahantu mfise umwana reka nje kumuraba nukuri uwo muhakaryo uwo mwemerera akaza akamuraba ntunamwigize kure nico gituma jewe personnellement uko nabigenjeje abana banje sinigeze ndababwira nabi kuri papa wabo naco bimaze kuko deje buri kuramwica ari nk'umuhungu wewe acatakaza repère wa muntu abona nka modeli wiwe nubwo adahari aribura quelque part rero uramubwira uti papa warahari bimeze ukunukunuko ukamubwiza ukuri suivant imyaka yiwe toujours ari umuntu amaze kugera gutahura ukamusigurira hanyuma tumubwira rero kijya kintu wabonye papa wawe yakoze kitakunezereje please kimbwire hanyuma mubabarire kubera burya abavyeyi turibagira ko abana bacu bakomereka tukibagira ko bababara umuvyeyi atibuka anniversaire y'umwana umuvyeyi atazishura umwana yigamo ntazi pointure y'ikirato ciwe ntazi abagenzi biwe ntazi sport akunda ntazi kwishure ngo ikimugora niki ikigwa akunda cyane niki ntazi indoto ziwe ntamuzi carrément nukuri abana barababara barakomereka rero nk'abavyeyi nosaba uwo mukobwa yuko igihe uwo mupapa ashatse kwinjira mu buzima bw'umwana bwiwe yo mureka yo muhereza opportunité kubera bizoba kuneze yiwe no kuneza y'umwana avuga ati okay il n'a pas été là sautant mugabo uyu mwanya arahari aripfuza kuhaba gusa rero uwashatse kuhaba nawe naza habe nahaba igice ntabipe ntaze ngo yashitse hanyuma cyasubira inyuma no naze rero yiyemplike atangure kumenya umuhungu wanje arakunda umupira umukobwa wanje arakunda gutamba umukobwa wanje arakunda kwandika umukobwa wanje arakunda guteka arakunda gusuka arakunda gusoma ibitabo umuhungu wanje arifuza kuzoba muganga arifuza kuzoba umujije arifuza kuba mwarimu ubimenye mugendane rero urugendo rushasha ntusubire kumusubiza muri bya bindi yari ko aribagira ntasubire kubaba ntumusubizeye kuko umusubije ibindi ntamba ntazabaje mama wiwe nzo bafise responsabilité azoba ari wewe nawe kandi rero ku mwana kugira ngo kizohave uzokora type no kuri bakunzi bo kukaye murumvise neza yuko nibaza yuko numva najewe nditushe ku bintu ahejeje kuvuga rero nibaza yuko tutifuje kurara ngaha turashaka kumuhamagara ikindi gihe muga agira akajambo kanyuma abwiye mwebwe abakunzi bo kukaye kuri wa mu mama wa mu jeune femme wa mu jeune mama akimenya ko afise inda ati bizogenda gute kuri wa muhungu peut-être ashobora kuba amwihakanye cyangwa amwemereye aussi na wene bizogenda gute kuri wa muvyeyi agira ronke umwuzukuru afise uruhara agiramwo kuri avenir y'uwo mwuzukuru tugira akajambo kanyuma tuvuga tuti dusozererako ego urakoze cyane Anayize kuri aka kajyo umpaye icambere hoho reka mpere kuri uyu mukobwa yatwaye inda gutwarira inda muhira no kuri si ikintu coroshe cyane ariko nimba bikubaye ko tekana nturu wa mbere nubwo atari bwo buryo umuvyeyi aba yifuza kuronka umwuzukuru ariko vyamaze kuba nturu wa mbere icambere cyo cumenye nubwo tujya tuvuga ngo c'est pas accident vyabaye uwo mwana mu mugambi w'Imana no mu mutima w'Imana uwo mwana arimwo ico ni cambere wibabarire hanyuma uwo muhungu nawe ariko aratinya nukuri ndagutahura ntuzi ivyari byo ntuzi kikurindiriye ntuzi ngo nzobigenza gute ngo nzokora iki ni responsabilité nyinshi peut-être nawe ntahurikura ntahurishikana ariko nukuri iyo ubihaye Imana izogufasha kubera umwana wese abantu ndakunze kumva abantu bavuga ngo umwana wese azana n'umugisha wiwe kandi nukuri umwana n'umugisha kandi niko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo umwana n'umugisha ni ingabire Imana itanga kandi n'umugisha
muvyeyi ugiye kuba papi canke mami utaruvyifuza utaruvyiteguriye canke ntivyaciye muri ya protocole tumenyereye wifuza yuko umwana baza bakamusaba irembo bakamukwa akaja kwa pasitori canke kwa patiri bakamuhezagira ntivyagenze nkuko nukuri burya support ya mbere umwana bakenewe ni wewe no gusumba wana shaka kujya muhungu ni wewe hariho kote y'umuhungu hariho na kote y'umukobwa abahungu bashaka gusanga famille ivuga ati ntihari bwagere bakavuga ati umwana wacu arakiri muto aracari ku ishuri ariko vyamaze kuba ni wiyakire wakirane umutima w'urukundo uwo mwuzukuru ugiye kuronka wakire mu mbabazi nyinshi birasaba kubabarira uwo mukobwa wawe cyangwa uwo muhungu wawe yagize iryo kosa sivyo yagize iryo kosa umwihanganire umubabarire hanyuma ubashikane ko bazoronka ico kibondo mu mahoro no mu mutekano na cane mu rukundo je namamvuga nti urukundo iteka ruratsinda ibihe byose urukundo ruratsinda kandi twese dufise inzira ducamo chacun a son corridor hari hahandi Imana iducisha vyose kandi bigaruka kugira gute kuza kutwigisha urukundo rwayo biraryoshe rero nk'umuvyeyi igihe ugirira umwana wawe imbabazi ntazobe traumatize ntazatumutwe atangure no komuka kubera gutinya igitsure cawe sindiko ndakosiona uko bigenda munyumve neza sinshigikiye yuko umwana yotwarira inda muhira sinshigikiye yuko umukobwa canke umuhungu boja mu rapport sexuel avant le mariage sindabishigikiye mugabo mvuze mu gihe vyashitse mu gihe vyabaye umuvyeyi iyakire mukobwa iyakire umuhungu iyakire hanyuma ico kibondo gishikire mu biganza by'urukundo murakoze urakoze cyane Alice wakoze kubona watwitavye ku kayi nanje kunyiyumvira ko mukantumira yego nizere yuko no hanyuma nitwagutumira uzoza twizere ko ari intambwe yego bakunzi bo kukayi mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu twizere yuko message tubahaye izogira ici bafashije turabahimiriza cyane kugira like gusharinga kugira commentaire kugira ico mutubwiye ku kiganiro cyacu cuno munsi mubandanye mugira subscribe kuri chaîne yacu ya Pam Channel TV murakoze cyane peace and love